ikindi naco jewe ntinya ni ejo barazi ko batabakunda, twese turazi ko batabakunda, ejo ashobora ko bazobavyura mwijoro usange babajanye ku macuniro ntihagire n'umwe navyo birashoboka. Kubera ko uko kubatorobika imyaka yose birafise intumbero yavyo. Nico gituma jewe nagira nsabe abarundi, abategetsi bagifise agatima ko gukunda abanyagihugu, na sinzi abariho, sinzi abari ingene bahangana, sinzi aho baherereye, aba bantu amaradiyo, aba bantu bavugira abanyagihugu mu buteka bwabo, jewe nibaza ko bakwiye kuja hamwe bakiyamiriza mwene iyo ngendo y'umugambi uri ku butegetsi. Erega aba bantu nitwabareka bakibananiriza uko bazogira mabi, kandi bazovuga bati nane ko twabigira tumubona ntimutubuze. Ni nko umuntu yobyuka mutanda gucumita urushinge ugakoma amashi, haza kumenya baza ko bikuryohera, mugo muzo mugira uti reka burya ndababara nanuwo bikugira weho vyo kuryohera. Ubwo harya wabahengera muri rya joro akaza kubaturubika ngo nimuce ngaha mugende mu inama yo kugira iki saa 11 z'ijoro. Izo nama z'ijoro zisigura iki? Hari umuntu agenda saa 11 z'ijoro? Ba mategeko yo ntayo Burundi, nta mategeko hari avuga igihe inama zibera. Inama ziba ahantu habona kandi ku mugaragaro, ntiziba mu gicugu, ntibazira tikasanzwe z'ijoro. Jewe nibaza ko ibi bintu bihetse ubugome kandi birakurikiranwa neza. Ibintu sinzi igituma babigira, ibyo byose birafise intumbero tutazi.